aho abarundi muri rusange twibuka igihe twapfakaye canke twagizwe imfuvyi tugahekurwa imfura y'Uburundi umuganwa n'umugani Rudoviko Rwagasore. Abantu bose sugwaruka gusa, abantu bose turi mu munsi twibuka ikintu kibi cabaye. Ugwaruka rero muri kino gihe dushobora gufata nka Rwagasore nk'umuntu yatubereye incungu, yabaye incungu y'abarundi, incungu yo kwikukira ku Burundi, yabohoje Uburundi abukura mu minwe y'abakava amahanga, arabishobora arabishikako, yongera arabizira araba incungu yo kwikukira ku Burundi. Ikindi rero nk'icigwa twokura kuri Rwagasore, novuga ko ari akarorero kadasanzwe dushobora gufatirako. Ubwa mbere Rwagasore yashitse kuri ivyo bintu bikomeye bihambaye agifise imyaka mikeya, afise imyaka 29. Urugamba yarutanguye kuva afise imyaka 23, tugiye turaba ivyo yandika, ivyo yavuga kugera ku myaka 29 atushikanye kuvyo yari yaripfuje, ivyo natwe twese tucikugura kugeza kuri no tariki. Urumva ko nakarorero mu gwaruka kuba yarashitse kuri ivyo bintu mu myaka y'ugwaruka. Ico ni cambere. Kigira kabiri, turashobora gukura icigwa muri vision yiwe, turashobora gukura icigwa mu vyo yaharanira, mu vyo yarwanira. Icambere gikomeye bwari ubumwe bw'abarundi. Rwagasore yaraharaniye cyane ko abarundi basubira kugira iteka, abarundi basubira kugira bashobora gutera imbere, abarundi bashobora kugira ijambo ryabo nk'abarundi. Yaragwanije cyane ikitwa amacakubiri, na cyane y'amoko, amacakubiri y'amoko, ubwoko bw'ubwomekerano abarundi tutari dusanganywe, nk'ikiza cyari cyazanywe n'abanyamahanga bashaka batugawe kugira ngo bashobore kutuganza biboroheye. Ivyo rero nico cambere Rwagasore yagwaniye. Hari uturero twinshi dushobora gufatira ko twerekana ukuntu urwo rugamba rutari rumworoheye. Turashobora gufatira ku kiganiro yagiranye na Jean Paul Harwa mu 1956, aho Jean Paul Harwa yavuga ati mu Burundi hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Rwagasore akavuga ati wanguha, turafise ikibazo c'abarundi bato bato, turafise ikibazo c'abarundi bakenye, barakeneye guhabwa amahirwe nk'abandi banyagihugu bo kwisi, amahirwe yo gutera imbere, amahirwe yo kubaho no gutunganirizwa no guhabwa agateka bakwiriye. Ibyo rero bwabo bukene byaba nibazo byuko abantu babayeho nabi ntibifise ubwoko bwihariye, ni iby'abarundi muri rusangi. Ubwo rugamba rurwana mu 1959 haza witwa Albert Mosi, yaravuye kubiba ugwanko rw'amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda. Albert Mosi afise akaranga nk'umu maître de l'idéologie d'exclusion et de génocide. No kuvuga ko murazi ko 1959 mu kwezi kwa11 itariki ya mbere hari hatanguye kwaduka ubwicanyi bufatiye ku bwoko mu Rwanda. Ageze mu Burundi asanga Rwagasore arahari, niwe ari kuri scène politique, niwe arahangana nawe bimwe bikomeye. Aramubwira ati nyakubahwa Mosi, wewe ntushobora kunsumza ibibazo by'abarundi, wewe nta kintu woza ngutange nk'icigwa ku Burundi, ivyo bibazo ni byanyu, twebwe nk'abarundi turafise ibibazo twiharije dushobora kugwanira navyo. Ivyo rero nivyo ko abarundi bose baronka amahirwe amwe bakaja ku rugero rwo kuba bitunganiriza ivyabo. Ubwo rugamba ararugwana kugeza yaha mutsinda mu matora ya 1961 itariki 18 z'ukwezi kw'icenda. Albert Mosi byaheze yiyahuye kuko yari yashinze n'umugambwe, ivyumviro vyiwe byo kuvangura abibandaniza mu mugambwe wa PDC, ariko biratsindwa n'ivyumviro bishiramwe abarundi bya Rwagasore mu ico gice mu 1961. Rwagasore novuga ko ari ni nk'inzu ivuye ku mwango, abari mu nzu hinjira imbeho, hinjira imbwa, hinjira ibikoko, ibintu byose n'inyamaswa bikahungabanya abarimo. Ubu rero ko Rwagasore yarurugirwa bakuye ku mwango, bakuye ku nzu, Uburundi itwinjirwa n'imigira y'amacakubiri. Harabagerageje byinshi byo kubohoza, ugasanga bavuga ati turabohoza ubwoko bw'abarundi runaka,
tukica ubwoko runaka. Ubu rero muri kino gihe twokura icigwa muri ivyo byose byadushikiye tukabona ko hageze ko dusubira kuri wa murongo w'ubumwe Rwagasore yatweretse, ikaba arigo tugenderako. Kwaruka bw'ubu rero icigwa nyamukuru dushobora gukuramo nuko ibintu bijanye no kuvangura no kugabura abarundi dushobora kubisezerera ko nta kintu byadufashije, ntacyo byatumariye, tugafata umurongo Rwagasore yaduciriye w'ubumwe, tugaharanira ko umurundi wese agira iteka agatekanirwa mu vyiwe no mu biwe.